ingorane dukunda guhura nazo nuko hari igihe umukiriya ashobora kuza ari nk'umukiriya w'umushinga ntahe akaza agasanga ni wewe uriko urakora asanze ari uriko urakora akavuga ati wewe impuzu yanjye ntayo woshobora ushobora kuyicereza kubera uri umugore iyo ndo nk'umugabo niwe yari kuyinkorera hanyuma igasha ihera n'ingoga kubera wewe hari igihe uza gusiba kuza gukora kubera ukaza kwitwaza ibyitwazo ngo abana bangoye canke ngo nagwaje mugabo yo nayiha umugabo yari guhera yari kuvuga ati umugore arasigarana abana hama nanje ndagenda nkora iyo mpuzu ico kibazo cyane cyane dukunda guhura naco kubera barashobora kutwima akazi ngo turabagore ubwo rero bari bakwiye guhinduka bakaduha akazi kuko natwe turafise ingufu kandi turakora muri ibyo byinshi by'iwacu tujejwe byo mu rugo n'iby'akazi turacishamwo nabyo tukitanga uko dushoboye mugabo tugakora tukerekana bwa bushobozi dufise tugakora twogira ingufu uko dushoboye tukerekana ubushobozi dufite kugira ngo bya biharuro dusaba ko kongana n'abashinga ntahe ingufu zacu tuzikoreshe tubyerekane kugira ngo babibone neza ko dushoboye twebwe icyo dusaba twasaba ahubwo ko bashyira kuri 80 ku ijana kuko vrema je ndiko ndaraba nko mu mwuga wanje jewe nkora nta mutsi yoza kunanira ngo ni kubera ngo ndi umugore nta yonanira kubera ndi umugore ndayikora kandi nkayisohora kandi imeze neza imeze cyo kimwe nijya ujya mugabo yakoze je mbona botunganisha kuko turabishoboye natwe